kibazo gikomeye kuko nicyo kibazo abantu batabona, ariko vy'ukuri ntushobora gutegura ikintu nk'iki gituma ubwami bw'Imana bwamamara ngo ubwami bwa shetani bugukomera amashi. Shetani rero ashoboye gukoresha umuntu abizi cyangwa atabizi. Rero iyo matake tuba tuzi aho ajava ikuzimu, hama Bibiliya ikatubwira ngo umwansi azotugerageza ariko nazo kwigera dutsinda. Rero muri ico gihe twe duhagarara mu ijambo tuzi uko na Yesu Kristo aho yaja bamwita amazina. Benshi bamabaza ngo none mu muhemu naco wumva biragoye cyane ko ncika intege canke biragoye cyane ko ndeka kuvyumva ku matwi, ariko ntibishoboka na gato yuko ndabiha ikibanza mu muhemu, kuko uwo tuba twavuganye nawe kugira ngo ngore kino gikorane abari munini cyane kuruta abariko baravuga baboneka n'abataboneka. Gusa Bibiliya ikivuga ngo ibigeragezo ntibizobura kubaho, ariko haragowe ubizana. Je ngirira impuwe abariko barazibira abantu. Nimba umuntu yari gukira hama umuntu akaca muzibira, uwo muntu niyumva ko yikwegeye. Je rero impuwe ndazigirira cyane ujya yikwegeye kuzibira ujya muntu, ariko kandi nkababazwa n'uwo muntu ataronsa akajyo ko kuza. Ariko kandi abantu bagira ubwenge babe maso, niwemere gutakaza akajyo ko gutabarwa kwawe. Ejo bundi umuntu yambajije ngo none ko nje ndakwemera ndemera kuvuga ubutumwa, iyo ntumiye abantu bafise ibibazo bacambwira ngo ntiboza ngo ufise abadayimoni. Nambwira nibo bafise ibibazo, nibo bafise abadayimoni sindanabazi, ni igiki kibazibira? Ni shetani. Rero mu ncamake imwemu yanje iguma ikomeye bivanye n'ijwi ry'Imana mba numvise, ariko kiretse ivyo amatake wumva aboneka mubona habaho amatake menshi. Ibitero ni vyinshi, nitwo bivuga ngango tubiheze. Ni vyinshi, gikorane nk'iki kinini nikibura abavuga, nikibura abahaguruka, nikibura abarozi bagira inama, nikibura ibikoreka, ariko kandi nitubura natwe gukora nishimwe mutukananiza ivyo tunaniza, hama Imana ikadushoboza abantu bakabona Imana. Bakoze kuko uko bimeze kose si imwe muzitora, ariko ni imibiri itora, ariko hari imwe ibiboneka vyaturutse mu bitaboneka. Imibiri yacu byose vyaremwe n'Imana itaboneka. Tubwire dutunganiriza ibintu mwisi imwe. Isengesho ryacu riba rimwe buri munsi. Mana tuzigamire mu mahoro, kuko amahoro niyo priorite. Naco kintu cyambere dusengera. Cya kabiri, Mana zigama igihugu cacu, kuko igihugu cacu ni umurima rusange. Uko bimeze kose utabitahura ibintu uko namba ndabivuga, utahura ibya kino gihuda, utigeze utahura bikindi gihe, kandi nutahura ibikindi gihe igihugu tegeza kugitahura, kuko igihugu ni cacu kandi dukwiye kukivuga neza no gutumira abantu mu gihugu. So liteguro yacu twebwe ni imwe, no gusenga kugira ngo bigende neza, kandi bizogenda neza kuko Imana ni nziza. Turizera ko izo turindi tuzigame. Intambara twabonye zirahagije, nitukeneye kubona cyane cyane tuwe twakuze tuzibona. Iyo turiko turasenga dusenga turi seriye, tuvuga Mana abana bacu babona ibyo twabona, uko niko twiteguye. Iyo tuvuze ikanguro mu bisanzwe twese abarivuga uyu munsi, si twebwe twatangiye kurivuga. No kanguro byavuzwe n'abatama benshi batakiriho. Imana yababwiye ngo igihe kanaka hazoba ikanguro ridasanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Ego ari igicapo cyangwa akamoto k'ikanguro. Burya iyo uvuze imvura ubutangiye kubona igicu. Hari igicu c'ikanguro. Rero umuntu ashobora kuba yari ikanze igicu akacita ikanguro, nta ngorane, si imvugo zibiri, ahubwo avuze uko we yacise. Cyari igicu c'ikanguro. Hama iyo tuvuze ngo tugiye kuri domeka, niko tugomba kuba occasion speciale, kandi birazwi yuko iyo occasion yacu ari 7 abantu baza benshi. Tugomba ko muri occasion speciale n'abatari bwamenye yuko biriho, n'abariko barabibamwo nk'agacu bavyinjiremwo nyezina. Tugende tuzana abantu kuri Yesu. Abantu bararushe, kandi na yindi nyishu singa mu Burundi gusa, isi yananiwe. Isi turimo yananiwe. This world is no longer able. Inosi yananiwe. Trump yavuze ko aza kurangiza vya Ukraine ku munsi umwe, amezi atatu ariko aramurengana. Isi yananiwe, aho Ubufaransa na Trump batakivuga kumwe kubijanye na Gaza. Uravye isi yose, Afrika hose bananiwe. Tuko turavuga ikanguro, rero nituvuga Bujumbura, tuko turavuga isi yose. Nabwiye ko igituma voyage mu bihugu bitandukanye ni kugira ngo tugire igicapo cyo kumenya ngo jewe naho ndinga. Imana yazanye kugira ngo mbe inyishu. Yesu avuze ngo mugende mu mahanga yose. Rero inyishu yanje ni abavuga ko ikanguro byatanguye. Navuze ari igicu, navuze nk'imvura igomba kugwa. Ushobora kubona igicu akavuga ngo ya mvura yashitse, undi akayivuga imaze gushika. Kuri jewe nakajyo gusa ko kushira ku mugaragaro, kumenyesha abantu no mu kubaho kw'abajya abantu. Haje uvuze ngo none ntitwokorera hamwe. Natumiye abantu bose, ninde atatumiwe? Kirese uwanka kuza. Natumiye abantu bose bazoze. Nababwiye ko azo bigikorwa kidasanzwe, muzoze muzokwibonera. Narababwiye cagiye turabejura abantu bazobona ibintu murazi byabaye. Ubu hazoba ikintu
Nubibo abantu muzorengegwa ni genda bivuze kuko nzivyo ndiko ndabona mwisi mwe muzorengegwa muhemu yera azuri domeka kandi abantu bazodomekwa mu ikanguro bagendegwa bamwe bakogwa ko uku mushake nk'abajournaliste muzo bafata ama video cyangwa amafoto muzobona abantu ibizokurikira bazokora bamwe bazobara bavuga butumwa badasanzwe abandi bavugishwa badasanzwe abandi bagwiza tungo badasanzwe ahandi azoba impinduka mungo ingo zitangure kuba kuko ingo zitangure kuhaguruka zizana kanovera ko kwigisha n'izindi ngo just be there shika gusa les 7 mu gikorana azoba ari kuwa mbere ntiwemere ikintu na kimwe kikubuza ngo ni mudu hagati come uweze gusa mu gikorana iryo kanguro nakubwiye yuko abavuze ko ryabaye biratandukanye ari mwumva kamoto k'imvura akavuga ngo ya mvura yatangiye so simana zibiri ariko bivana n'ukuntu yita igicu undi nawe akavuga reka habitangazo mwese muvyibonere kuko naho tubivuga umengo biraturaba mwese muvyibonere muri hajya namwebwe mukogwe ko ukabona mugenza we nawe aragurutse oh my god uyu nazo azomuvuga batumwa mu ba journalist agaca vyuka kazana na strategy yo gukamera mu bikorane cyangwa strategy yo kuja arerekana ibintu vyo tuma habikanguro people will be touched simvuza bavuga gutuma gusa abantu bazokogwa ko ari abantu bakwiye gukogwa ko batunge kugira ngo ikanguro ribe ibizoba birenze uko twavugira ngaho.